ubu naho twagomba duce bugufi imbere y'Imana twumva ijambo ry'Imana Imana yaduteguriye uyu munsi. Duhe kaze hano umukozi w'Imana Mutama mwarimu Zébédé ngo ashike hano atubwire ijambo ry'Imana. Kaze Mutama. Yesu ashimwe. Ndabipfurije umugisha w'Imana muri aka gatondo gasha. Twigishijwe byinshi mu buhanuzi bw'indirimbo. Burya hari abaza kumva uburyohe bw'indirimbo ndibakurikira amajambo. N'amajambo meza cyane, ni ubutumwa bwiza cyane. Murabona mu bavuga butumwa abandi bo babanza, hanyuma abandi bagakurikira. Nico gituma dukwiye gukurikira ijambo ku ijambo. Hari undi muntu yigeze kumbwira yuko yakijijwe n'indirimbo y'155 ngo ndatangara nshitse imbere y'Umunyanazareti. Aha rero turi imbere y'Umunyanazareti. Mugihe turaha dukurikirane ico mpwemu yera yavuganye n'ishengero. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana intumwa igice c'15 umurongo wa 13 pardon umurongo wa 14 no wa 15 Braside nyaruka ufashe gatoya. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice ca 15 dusome umurongo wa 14 no wa 15. Murabakunzi banje nimwakora ivyo mbagera, sinkibita abashumba kuko umushumba atamenya ico shebuja akora. Ariko mweho nabise abakunzi kuko ivyo numvanye data vyose nabibamenyesheje. Amen. Aha umwami Yesu yavuze aya majambo yuko turabakunzi biwe. Ijambo mukunzi ni ijambo dutahura neza. Umukunzi w'umuntu amenya amabanga menshi y'umukunzi wiwe. Yesu atwita abakunzi. Igituma twita abakunzi ni kuki? Nuko yadukoye amaraso yiwe. Yaritanze Golgota kudupfira kugira ngo duhabwe ubugingo budashira. Yesu ashimwe. Umuntu wese yogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo arazi ikimazi cy'umukunzi icarico. Umukunzi yabonye umukunzi wiwe amerewe nabi, aragerageza kumuhanura, aragerageza kumufasha yuko azi yuko ari umukunzi wiwe. Yesu Kristo nawe aratuzi twese abacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo bose bitwa abakunzi biwe. Ariko abigeze gucungu kwihana hanyuma bagasubira inyuma bagaza gukorera Satani, abose abakunzi ba Yesu Kristo. Abakunzi naba bagendana n'umwami Yesu Kristo. Shaka kubabwira gatoya, igihe kimwe turi mu ntara yo hakurya nararonse ingorane zikomeye cyane. Ndonse ingorane zikomeye cyane, hirya nino baranzunguruka abansi binkoho n'amacumu. Jewe ubwenge buca buragenda,
iyo umuntu agomba gupfa ubwenge buragenda. Hanyuma ndicara hasi ndoreye gutaha, ndababwije ukuri sinasenze. Ijambo ry'Imana rivuga ati mpwemu yera azodusengera mu byago. Haleluya. Mukanya haciye haseruka umukuru w'abo bantu ati mugomba gukora iki? Ati mwese ni muhafi. Baca baragenda, ubwenge buca buragaruka. Nico gituma rero iyo dufise Yesu Kristo turabatunzi. Wewe wizeye Yesu, gumya Yesu Kristo, naho byoba bite umwami Yesu ari kumwe nawe. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri ubutumwa bwa Yohana nyine avuga ati nanje ngo ndabasenge ndiyeza ku bwabo. Yesu Kristo yatwaye imitwaro yacu imbere ya se, agenda yiyejeje, ariko ntacyaha afise, ariko twebwe turabanyabyaha muri iyi si. Nico gituma rero dukwiye kumenya ko dufise umukunzi nyawe, umukunzi adukunda, umukunzi atwitwararika. Aha avuga neza, murabakunzi banje niyo mwakora ibyo ndabagera. Sinkibita bashumba, kuko umushumba atamenya icyo shebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi, kuko ibyo numvanye data byose nabibamenyesheje. Yesu ashimwe. Ibyo Yesu yumvanye se byose yamenyesheje abizeye bose bo mu mbane zine z'isi. Wewe uri umuhigwe wihanye ibyaha ukaguma mu gakiza. Nongeye kubivuga, uri umuhigwe wewe ugendana na Yesu ijoro n'umurango, yuko Yesu n'umukunzi akomeye cyane. Ubwo bukunzi bwavuye hehe? Dusome igitabo cya Zekariya, igitabo cya Zekariya igice cya 13 umurongo wa 6. Kandi bamubajije bati izo nguma zo mu biganza byawe niziki? Nawe azokwishura ati nizo nakomerekeye mu nzu y'abakunzi banje. Haleluya. Aha bamubaje ati izo nguma ziri mu biganza byawe niziki? Ati nizo nakomerekeye mu nzu y'abakunzi banje. Wewe mwene data uri umukunzi wa Yesu Kristo, nanje ndi umukunzi wa Yesu Kristo. Ikibitwereka igihe cyose tugeze mu ngorane Yesu araseruka. Imana ishimwe. Yesu Kristo araseruka. Nico gituma mukwiye kuguma kugakiza, umira kugakiza. Aha muri iki gitabo cya Zekariya 13 indanzi y'amajambo ivuga ngo isoko yokoza ibyaha. Isoko yokoza ibyaha yavuye he? Maraso ya Yesu yavuye. Yesu Kristo yaravuye amaraso menshi, nayo maraso niyo atweza yeze imitima yacu ngo n'amazi mu rubavu. Aho ayo mazi nayo kutumara inyota y'ibyisi. Umukristo nyakuri yakijijwe akagendana na Yesu Kristo yarogeje n'amaraso ya Yesu, kandi inyota y'ibyisi ndayagifise. Yamazi yaseseka mu rubavu yamumaze inyota y'ibyisi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kandi urahiriwe mu Kristo, ndahiriwe nanje mu Kristo. Umukristo ari wese ari n'umunezero, kandi yiteze ibyiza byinshi cyane. Yiteze ibyiza byinshi cyane. Nico gituma Biblia itwigisha byinshi. Umuntu azi gusoma wese akwiye kugura Biblia azarasoma. Ngo soma Biblia
utahura amabanga. Harimo amabanga menshi cyane, amabanga menshi. Wowe uzi gusoma amahera ukayamarira mu isoko, gusoma si bibi, ariko banza ugure Bibiliya. Bibiliya ni umwigisha mukuru cyane, Bibiliya ni umwigisha mukuru cyane. Muri 51 mbatizwa, ishengero narimo baciye bamba kuvuga ubutumwa, niyo natangura kuvuga ubutumwa. Ijambo Imana yari yampaye yari ijambo rivuga ngo umuntu adakunda mwene se n'umwicaye. Yesu ashimwe. Nari nkiri umwana muto cyane, sinari bwarongore no kurongora. Umuntu adakunda mwene se n'umwicaye. Ijambo ry'urukundo ry'Imana yashize mu mutima wanje, natanguye kwigisha ishengero. Ndi umwana muto cyane, ndakunda Yesu yuko yanzigamye kageza iki gihe nkimenya Yesu ko ari umukunzi wanje. Nawe shima Imana kuva wizera kuzi Yesu ko ari umukunzi wawe, ukuye kumira kuri Yesu. Yesu nitumwumire ko yuko ni umukunzi wacu, aratuzi kandi aratubungabunga ijoro n'umurango. Hari byinshi biturondera ariko ndibishobora, dufise umuzigami atuzigama ijoro n'umurango, ni Yesu Kristo. Urahiriwe mwana w'Imana, wewe wihanye ukagendana n'Imana. Urahiriwe mwana w'Imana, wewe wabatizwe muri mpwemu yera, yuko urafise ubutunzi nyabwo, ubutunzi bukuzigama, ubutunzi bukurinda mu ngorane nyinshi. Sinoshinga intaye ibyo nagenda ahura ni byinshi cyane, ariko Yesu arabingiza, Yesu arabingiza rwose. Aho twaba n'ababyeyi, nakunda gutemberera ababyeyi. Hanyuma umunsi umwe mvuyeho ndasheho ndara, umuntu umwe yari umurozi kasisa, umurozi cyane. Yari amaze abo tuvukana, yari amaze ababanye n'abana b'ababanye, ariko yarangerageje Imana irakinga. Mvuye ku babyeyi antegera mu gashamba kari hambavu y'inzira n'icumu. Yananiwe n'uburozi antegera n'icumu, ariko ngeze ahantu numva umushatsi uradutse. Ngebutse mbona umuntu ariko ariruka n'icumu nyuma zanje, nanje nca ndiruka cyane ndamusika. Yesu ashimwe. Muri Yesu turabatunzi, muri Yesu dufite umukunzi adukunda cyane. Umukunzi adukunda ni Yesu Kristo. Muri abakunzi banje nimuhakora ibyo ngomba. Tuzitwa abakunzi ba Yesu tukoze ibyo Yesu akunda, ibishimisha umwami Yesu, aho turabakunzi biwe. Sinzitwa umukunzi wa Yesu ngo yuko nkorera Imana ndumuvuga butumwa ngakora ibyo nshaka. Namba nzitwa umukunzi wa Yesu, ndi kumwe na Yesu, Yesu amborera amabanga nkayaborera ishengero. Yesu arakomeye cyane, ni Imana y'ukuri. Tugorora ibiganza byo gushima Yesu. Ndi mu bitaro narabonye ishengero ry'Imana, mwese muhagaze muri ko muransengera. Haleluya. Munsengera muhagaze mugoroya amaboko. Byari ibanga nahishuriwe n'Imana. Mu minsi 2 yaho yeze naciye nsohoka ibitaro. Yesu ashimwe. Ahantu mutunzi nkuko namwe mutunze ko mufise Yesu. Dusome Matayo igice cya 15. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 15. Murantunga igice cya 3 umurongo wa 45. Igice cya 3 umurongo wa 45. Izahabu ni Margarita, izahabu n'akabuye
k'igiciro. Murantunga 45 nahereye kure. Kandi ubwami bwo mu ijuru busa n'umudandaza arondera imaragarita nziza. Abonye imaragarita imwe y'igiciro kinini, aragenda ashora ibyo afise byose arayigura. Yesu ashimwe. Uyu muntu yarondera imaragarita nziza. Abonye imaragarita nziza y'agaciro, yaciye ayigura. Yarashoye ibyo afise byose arayigura. Imaragarita rero nakabuye kiburungushuye. Rero iyo maragarita ni ikintu cy'igiciro. Uyu muntu yarondera imaragarita y'igiciro, amaze kuyironka yashoye ibyo afise byose arayigura. Iyi maragarita turabona mu byahishuriye Yohana 11:21. Murandunga byahishuriye Yohana 21. Kuri 21. Kandi amarembo uko ari 12 yari imaragarita 12. Irembo rimwe yubakishijwe imaragarita imwe. Bityo aha tubona ya marembo y'ijuru ko ari 12. Buri rembo ririmo yubakishijwe imaragarita imwe. Iyo maragarita rero iva mu koko cyitwa shaza mu Giswahili. Mu Gifaransa cyitwa huître. Icyo gikoko kiba mu kiyaga. Rero urumva abahinga muko barondera imaragarita bariheba gupfa n'ugukira, bakibira mu kiyaga barondera iyo maragarita. Rero hatubona yuko ibirimba by'ijuru ko ari 12, kuko intumwa zari 12. Buri kirimba cyarimo imaragarita imwe. Ndasubira mu gusoma. Kandi amarembo uko ari 12, irembo rimwe yubakishijwe imaragarita imwe. Bityo urumva ayo marembo ko ari 12, buri rembo yubakishijwe imaragarita imwe. Rero maragarita rero ni ikintu cy'igiciro cyiza. Mu Giswahili yitwa lulu. Afrasa c'est perle. Nshaka kumvisha abantu batahura imaragarita icyaricho. Mu Giswahili ni lulu. Kwebwe mu Kirundi tuvuga imaragarita. Mu Gifaransa ni perle. Murandunga. Arabata tahura Igiswahili ni Kirundi. Rero murabona yaciye ashora ibyo afise byose. Nawe urondera iyo maragarita ni Yesu Kristo yitanze ku bwacu, kwa amaraso yiwe. Turitunga rya Yesu Kristo. Ayo maraso yiwe yasheshe ku musaraba, yaje koza ibyaha byacu byose. Nico gituma rero amaraso n'amazi bidufitiye akamaro. Mugihe dufise Yesu Kristo, twirata urupfu rwa Yesu Kristo, duhimbaza urupfu rwa Yesu Kristo, twishimira urupfu rwa Yesu Kristo, yuko waduhaye ubutunzi nyabwo. Nico gituma rero tugenda muri iyi si dufise amahoro, ko turabana b'Imana. Tugenda muri iyi si dufise ibyizigiro yuko umunsi umwe tuzoja mu bwami bw'ijuru. Nico gituma rero umuntu wese akwiye kwisuzuma akaraba uko ameze, uko ahagaze.
muri Zekariya twumvise yuko baramubaje ati izo nguma mufise n'iziki. Yesu yishuye ati nakomerekeye mu nzu y'abakunzi banje. Turabakunzi ba Yesu Kristo, ku bwacu yarababajwe mu biganza, acumita icumu mu rubavu kugira ngo ibyaha byacu biharigwe, inyota y'ibwisi here. Nico gituma rero dukwiye kuzigama ijambo y'Imana. Murabakunzi banje nimwakora ibyo mukunda. Tukoze ibyo Yesu akunda, turabakunzi biwe. Ariko twitiriwe abakunzi ba Yesu Kristo kandi tutagendera mu kugororoka, umenye yuko turi kure y'iki? Turi kure ya Yesu. Turi hafi ya Yesu. Naho tworira tukikebagura tugatakamba Yesu tutabare, tutamwegereye, ndashobora kumva Yesu ngo abiwe arabazi nabo baramuzi. Yesu ashimwe. Yesu twese aratuzi, imyifato yacu twese arayizi, ibikorwa byose dukora arabizi. Nitwakora ibyo agomba tuzokwitwa abakunzi biwe, ariko duhaye ibitugu ibyo agomba ntiturabakunzi ba Yesu. Naho tuzosemerera ati turabakristo, tutakora ibyo agomba, turi kure y'agakiza ka Yesu. Yesu akunda babatuye ibyaha byabo bakagendera mu kugororoka, akunda bama biyeza babonye batsitaye bakiyeza. Abo nibo bakunzi ba Yesu Kristo. Abo nibo bazoca muri bya birimba 12 binjira mu bwami bw'ijuru. Bimwe bitakishijwe imaragarita, buri kirimba ni maragarita imwe. Kandi mumvise imaragarita iva ngo iboneka ku ngorane. Ico gikoko gifise imaragarita kirababara mu gihe bariko barakiriye margarita. Nico gituma rero dukwiye kuba maso. Hari ibintu byinshi bitwigisha mu migani, ariko dusoma Bibiliya tuzotahura neza uyu mugani uganiki ugana kariho. Tugenderanye na Yesu tuzohishurirwa byinshi. Ijambo rikuru ngire, uri umukunzi wa Yesu niwakora ibyo Yesu akora. Uri umukunzi wa Yesu niwagendana na Yesu nguko ashaka. Uri umukunzi wa Yesu niwumva icyo Yesu mbuye muyera kubwira ukagendana na Yesu. Turi muri Yesu, turi mu ishengero, ariko ko tungana gutya benshi hari abahishurirwa amabanga bakagumanya y'amabanga yabo. N'abandi baba mu rusengero ntibahishurirwa amabanga y'ijuru. Shomba twese tugahishurirwa amabanga y'ijuru, tukamenya icyo Imana igomba. Umukristo yari mu nshengero, igikorwa ciwe ni ugukora ibyo Yesu agomba. Bibiliya iratutegeka gutanga icya 10. Bibiliya iratutegeka gutanga imperezwa. Bibiliya iratutegeka gusura abagwaye. Bibiliya iratutegeka kwibuka abapfakazi n'imfubyi n'inyambukira. Bibiliya iratutegeka iki kandi? Bibiliya iratutegeka kwama dusoma Bibiliya. Bibiliya iratutegeka kandi kwama tuja mu bikorane. Iryo ni ijambo rya Bibiliya. Umuntu umwe yarabyeretswe ati mu ijuru, izi nzu bavuga ziri mu ijuru zubakiwe aba bose batanga ibikorwa mu ishengero, aba bose bitwararika imfubyi n'abapfakazi, aba bose bitwararika abatahama batagishoboye. Imana irabitwararika. Umukristo abitwararika bo arafise igisibo ciwe azohabwa. Ariko ntubone abantu baja mu ishengero nawe ngo upfe kwizirinja mu ishengero atakintu ukora. Hariho itegeko rivuga yuko umukristo atakwiye kuzinga amaboko ari mu ishengero. Dukwiye gukorera Imana uko bikwiriye, yuko ibyo dukora iminsi yose abakozi b'Imana bama bavuga ati tuzobisanga mu ijuru.
bikora byubaka za nzu zacu zo mu ijuru. Za nzu zo mu ijuru zubakwa n'ibikorwa dukora. Kenshi no gusenga hagati mu ndwi icyo kiri muri bya bindi bivugwa yuko ari ibikorwa umukristo akwiye gukora. Hari abantu indwi hera batageze mu rusengero kandi bakomeye batagwaye. Ugwaye uri muhira nta ngorane, ariko ukomeye shika gusenga Imana aho uzoharonkera imigisha. Kandi ijambo ry'Imana ntiribesha, kandi ubuhanuzi bw'Imana ntibubesha. Imana ihishura amajambo menshi ku ishengero ry'Imana. Iki gihe twegereje kugaruka kwa Yesu, abakristo benshi bahishurirwa amajambo menshi, ariko ntubyumve nk'imigani. Umenye yuko mpwemu yera ashishikara guhishurira ibintu. Aha amabanga menshi, abari mu ishengero bari n'amabanga menshi, ariko icyo Imana iguhishuriye ntucigunganye, barire n'abandi yuko Imana tugomba kugomba ngo twame twiyeza, twame twitunganya, turoreye kugaruka kwa Yesu Kristo. Kandi kugaruka kwa Yesu Kristo kuri hafi. Abantu bamwe bavugiye kugaruka kwa Yesu ko ataragaruka. Yesu yavuze iki? Yavuze ubutumwa buzovugwa bukwire isi yose, hanyuma umuherezo buke. None ubutumwa bukwira isi yose ahantu henshi. Bumwe buca mu maradiyo, abandi mu mateleviziyo, ubundi bukaca mu bavuga butumwa bagenda ijya nino babiba ijambo ry'Imana. Nicyo gituma rero dukwiye kwiyubara. Uyu mukunzi wacu azodukunda tukoze icyo agomba. Urukundo rwiwe ni rwinshi wacu, ariko ashaka ko twame ibyamwa bikwiranye n'ubukristo bwacu. Umukristo n'umuntu asa na Kristo, n'umuntu ameze nka Kristo. Ngo je ndi umukristo nzokwama ndiwe, sinzohemukira Kristo namba. Wamuririmbye niko yavuze, azokwama ari umukristo akunda Imana. Ntukirengagize umuntu. Muri y'amajambo navuga, hari uwundi umuntu atanga indaro, uyo nawe ariko arakorera Imana. Dukorera Imana mu buryo bwinshi cyane. Gufasha abagwayi, bene data babuze umuntu, twebwe abakristo b'ishengero tugahaguruka tukamuherekeza. Hajya tuba turiko turamwirura, acabona ati ishengero kweri rirankunda. Rero ndidufata ibintu ati hariho mu ishengero hari abakristo benshi. Oya, wewe ku giti cyawe kuye guhaguruka ukagenda. Iyo mwene data yabuze umuntu, bikubabaze ubabaze nk'uko nawe yababaye. Yumwe atuvuye mu ngaha mu buryo bw'umubiri nditunezerwa turababara. Nicyo gituma rero tukwiye kwitwararika ibikorwa twasigiwe ngo dukore. Nitwasizwe hamwe isi mu ishengero ngo twicaye mu ishengero gusa. Nawe kwama winjira mu ishengero, ibikorwa by'Imana utategerezwa utabikora, umenye yuko uri n'umwenda. Paulo avuze ati ndi n'umwenda mu banyabwenge, mu bantu b'ibijuju. None umwenda, raba umwenda ufise uwishure, ishura umwenda ufise mu ishengero. Ukora ibikorwa ngo umukozi yiteze inzamba, ukora ibikorwa ngo umukozi yiteze ibitsibo. Erega uzotangara ubonye benshi bambaye ibitsibo byinshi, nawe mwari kumwe. Ntuzobe uwokowe mu muriro. Igihe ibikorwa bizopimwa, bamwe bizosha base nk'abokowe mu muriro. Nabumvise ubutumwa babahanura babereka uburyo umukristo akwiye kumera,
uburyo umukristo akwiye gukora bakirengagiza. Nshuti yanje sinokuhanura ngo wirengagize, ariko gira umwete nawe icyo utazi ukibaza. Ega abantu benshi bishwe no kutabaza, kwe kubaza ne jewe ibi nibi sindabikora none nogira gute. Kuye kwitwararika iherezo ryacu. Umuntu wese yitwararika ati jewe ko ndakora ikinaka, jewe ndakora ikinaka, jewe niba buri gisibo ibyo ibikorwa byawe nibyasha, ruzovuge ngo ntibakuburiye shengero rya maribu. Abakozi b'Imana bama baburira ishengero kwihana, kwitegura bya bindi udakora neza, ubitegure usubire ku rutonde uca utangura gukora mu gihe ukiri muri iyi si. Muri iyi si turi ingenzi, muri iyi si turi ingenzi. Dukeneye iki? Dukeneye kugira urugendo rwiza. Dukeneye kugira urugendo rwiza, tuzoronka ishikiro ryiza. Nicyo gituma rero ubutumwa bukivugwa ukugira ngo uyu muntu atarajijuka ngo amenye ibyo Kristo agomba, akwiye kwihana, akwiye gutegura agakiza kiwe akiriho. Inyuma y'urupfu nta gakiza kariho. Hari abantu bapfa ntibashike kubera iki? Babuzwa n'ibintu kanaka batakoze. Nicyo gituma mbwiye tukiri bazima dutegure inzira tuzocamo. Ijambo Yesu azira kubesha. Ijambo yavuze ati murabakunzi banje nimwakora ibyo mbagera. Yoba byiza twese nka mu ishengero tugakora ibyo Yesu atugomba ko, aho twoba tutunze. Ega bize y'Imana n'abatunzi bafite ubutunzi abisi batazi, bafite ubutunzi abisi batazi. Ya marembo 12 bendu keleye kuzokwinjira mu irembo rimwe, winjira mu kirimba cy'ijuru, mu bwami bw'ijuru. Dutegura ubugingo tugiriho nyuma y'urupfu, ndagutegura ubugingo. Amaraso ya Yesu ariceza uje kuri Yesu. Amaraso ya Yesu aricatunganya imitima yarushe. Indirimbo ivuga ngo iyo urushi uremerewe bibwire Yesu, nta wundi wo bibarira, bibwire Yesu. Shikira abakozi b'Imana babwira ati jewe narushe mu rugendo, ikitumye nduhani iki niki. Nicyo gituma rero ijambo ry'Imana ryama rivugwa iminsi yose, isoko yo koza ibyaha n'amaraso ya Yesu Kristo. Niyo soko yo koza ibyaha. Bene data mwese mwumvise ijambo ry'Imana, Imana ibaha umugisha.